Amahoro y'Imana abane namwe mwese mukurikirana ibikorwa byacu, amafilme yacu akaraca kuri Mugisha TV. Twizera yuko amafilme yacu ariko arabubaka, amafilme yacu afite akamaro kadasanzwe nk'uko tubibona mu makomantere menshi cyane, muri benshi mukurikirana ibikorwa byacu hirya no hino ku isi. Nukuri turabashimiye cyane, Imana izi ibahembere. Tubasaba rero yuko mubandanye mudushigikira mu bikorwa byacu bya misi yose, kuko ntitubota dusubira inyuma. Murabibona yuko buri gihe twaba tubazanira amafilme mashasha, amafilme atandukanye. Rero tubasaba rero yuko mubandanye mudushigikira, kuko atari mwebwe nta namwe twe twokwishikana. Ikigira kabiri, twashaka tubamenyesha yuko Mugisha TV yungutse iyindi TV yitwa Maadili TV. Kuri Maadili TV rero muzohabona ibikorwa byacu bitandukanye, cyane cyane byerekeye indirimbo zacu, impanuro zacu, ibikorwa bya Madame Mugisha byose, impanuro ziwe zose muzamuzironka kuri Maadili TV. N'indirimbo zacu ngo nagiye tutabasora indirimbo nshasha nziza zitandukanye muzamuzironka kuri Maadili TV. Tubasaba rero yuko nyabuna mu nyaragasamuka dufasha gusa mugakora ako kantu gusa, mwo mukoze cyane akantu kitwa subscribe kuri Maadili TV. Ukandika gusa Maadili TV ucibona, ukacugije kuri kantu kitwa subscribe cyangwa s'abone nkuko mwabikoze kuri Mugisha TV. Naho nyene mubikore nkuko nyene, kuko turazi ko mwebwe muri abakunzi bacu, mwebwe mudahengeshanya kudushikira umunsi ku munsi. Rero niyo mpamvu twabasaba yuko mudufasha kubandanya mudushikira no kuri yo Maadili TV, kuko naho nyene hari ibikorwa byinshi turategura byinshi cyane kandi byiza by'ingirakamaro. nawe murabizi uramutse rero murabitunga kuko ari ibikorwa turimo. niyo mpamvu filme Mushkila mutayironka umunsi muzironka ejo isaha 10. Rero turabashimira ibyo ku mutima mwese mubandanya mudushikira. Imana ibahezagire, murakoze cyane.